Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiwe kuri imbonesha kuri hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye muri uyu mugoroba. Turi ku itariki ya 14 kwezi kwa mbere 2025. Aho muri hose turabahaye kaze abadukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu Burundi, mu ntara no mu bisagara, bari ku migwa mikuru igiye itandukanye y'intara. Mwese turabaramakije kandi turabakengurukiye cyane ko mudahwema kutwumviriza. Hari amakuru rero menshi twabateguriye, ariko kandi mbere ko tugaruka ku ngingo nkuru tuza kwibanda ko, reka turamutse n'abandi benshi badukurikira bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabakengurukira cyane. Tubategurira amakuru abavugwa mu bisata harimwo politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ngingo n'amatangazo bwe n'abene gihugu, binyura mu bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, hamwe n'ayandi menshi tuba twabatoreje dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Mu ngingo nkuru rero tuza kwibanda ko nizi zikurikira. Hari abantu bateguye kuganagura President Ndayishimiye bakoresheje amabuye, ndetse bakaba barafashwe bacirirwa na sentare nkuru ya Kayanza igihano cyo gufungwa imyaka 30 bagirizwa kuba barashatse kuganagura President Varisito Ndayishimiye. Abo rero turaza kubagaruka ko ngene vyoba byaragenze, ivyo vyago ngo vyoba byarabaguye ko gute, se mu rubanza rwoba rwaravugiwemwo ibiki. Ivyo byose rero tukaza kubigaruka ko muri aya makuru kugira ngo mwumvirize ingene bagirijwe ico caco kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Nayo mu yandi makuru tuza kugaruka ku buryo burambuye, Jean Baptiste Baribonekeza na bagenzi we baraye binjijwe bohero rikuru rya Mpimba. Ni nyuma yo kubagozwa mu ndwi iheze, Jean Baptiste Baribonekeza yahora ari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'amategeko n'intwaro, n'abandi babiri bahora bakorana, Cyril Sibomana na Ricardo Harerimana, bari baje bafatwa bajanwa gusambishwa mu iperereza Bujumbura. Ariko rero ubu aho bageze ni mu ibohero rikuru rya Mpimba. Byose turaza kubigaruka ko nigene vyo byaragenze kugira bashikanwe mu ibohero. Nayo kandi mu yandi makuru mashasha tubafitiye, ikinyamakuru Lomanda kivuga ko hari abakenyezi babiri baheruka kwicwa barashwe n'abacungera kiremba c'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Tukaza rero kubibagezaho amazina yabo yamenyekanye. Ico kinyamakuru cose kikaba cashize amabanga akomeye cyane ahabona. Nayo mu yindi nkuru ahubwo hariko haravugwa ifungwa ndetse n'iyicwa ry'umunywanyi wa CNL ku Mutanga, navyo tukaza kubigaruka ko. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wabifyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri iyi mbonesha kure. Ngo bateguye kuganagura President Ndayishimiye akoresheje amabuye atatu. Abone bande ni Augustin Manerushura, Shadia Bagirimana na Christophe Ndayishimiye. Baraye baciriwe na sentare nkuru ya Kayanza igihano cyo gufunga imyaka 30 bagirizwa kuba bashatse kuganagura President Evariste Ndayishimiye. Augustin na Shadia bakaba basanzwe bakora akazi ko gutanga igitoro, ubwo na abapompiste kuri station ngeni yo mu Kayanza. Christophe nawe ni mekanisiye yakorera mu kigo c'iyo station nyene. Ese ivyo vyago vyoba byarabaguye ko gute? Hari ku munsi wa gatatu President Ndayishimiye yiriwe muri komine Matongo Miroro byo gushikiriza buramatari mushasha wa Kayanza. Ku mugoroba rero niho yatahuka ku mugwa mukuru wa Kayanza mu gihe imodoka zari zimureruye zaca hafi ya station Engeni. Bivugwa ko hari abantu batazwi baziteye amabuye atatu. Ico gihe rero haciye hafatwa abantu batanu baharimwo umwigeme umwe, maze bamaze gusambishwa babiri bararekurwa. Mu rubanza rw'ikibiriraho rwabaye, umushikiriza manzo wa Republika ya Kayanza yagirije Auguste, Shadia na Christophe ko bakoze icaco kudatabara rukamvye no kutamenyesha inzego z'umutekano ku mutekano w'umukuru w'igihugu n'abagendanye biwe ubangamiwe. Aca basabira igihano c'umunyoro w'imyaka 7 hose rero umushikiriza manza yishimikije ko ayo mabuye yavuye kuri station Ngeni, kandi ko igihe yaterwa abo batatu bari ngaho kuri station. Umwe mu bagirijwe icaha yamenyesheje ko ivyo bintu atavyazi kubera vyabaye
basimbiye ku muhana aho asanzwe aba. Babiri nabo rero bakaba baravuze ko batigeze babona ayo mabuye n'abayateye. Hageze guca urubanza abacamanza bo baravyonyoye mu kwagiriza Augustin Manirarushura, Shadia Bigirimana na Christophe Ndayishimiye ko bashatse kugandagura umukuru w'igihugu baca babakatira umunyururu w'imyaka 30. Urubanza rero rwarateye isoni, nta muntu n'umwe rero yavuga ko yabonye Augustin, Shadia na Christophe bariko baratera amabuye. Nta n'ubuzi impamvu umushikirizamanza yemeza ko amabuye yavuye muri sitasiyo ngene kandi atawabonye abateye amabuye. Nta namwe rero havugwa inama boba baragize igamije kugandagura President Ndayishimiye. Umushikirizamanza we nyene akaba yarabagirije, ntiyigeze anavuga ko bateguye kwica umukuru w'igihugu, ahubwo yabagirije kutaburira inzego z'umutekano kandi yanabasabiye igihano kibayabaye. Umushikirizamanza ntiyigeze yerekana ko bano batatu bari bazi abategura gutera amabuye ku buryo bari kuja kuburira igipolisi. Ntivyumvikana n'ingene abacamanza baciye biyongerera ko icaha gikomeye kurusha ivyavuzwe n'umushikirizamanza kandi ata bindi bimenyetso baronse, bagira ko bagwiza kane igihano casabwe n'uwitwaye ari we mushikirizamanza wa Repubulika wa Kayanza. Ivyo vyose rero vyabaye umutaha mushingamanza ariko haraburanira abagirizwa icaha. Iri nibara rero ku butungane ngo biboneka ko abacamanza bashatse kwikundwa akaza ku butegetsi gusa, nta ntumbero na ntoya y'ubutungane ibonekamwo. Ngo nivyo gutera amabuye imodoka y'umukuru w'igihugu n'icaha, ariko ubutungane butegerezwa kwerekana neza ko uwo ushize ko icaha ari we yagikoze kandi icaha bamushize ko cumvikana ko ari co yakoze. Kurenza urugero mu gutora ibihano vyo kwagiriza abantu atavyamiso bikwiye vyica ubutungane. Ivyo rero bikaba byarabaye muri 2020. Jean Baptiste Baribonekeza na bagenzi be baraye binjijwe ibohero rikuru rya Mpimba. Ni nyuma yo kubogozwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 2025. Jean Baptiste Baribonekeza ahora ari umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'amategeko n'intwaro, n'abandi babiri bahora bakorana harimo Cyril Ndisibomana na Arcade Harerimana bari baje bafatwa bajanwa sambishwa mu iperereza Bujumbura. Raheze bakaba baravuye bajanwa imbere ya parike imbere yo kwinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba. Igihe rero ababogoza mu mabanga President Ndayishimiye yagirije abahanuzi be ko bamuhemukiye mu gushira mu ngiro itegeko ritanga ikigongo ku banyururu bamwe. Bano bagabo batatu bakaba bagirizwa ko bari ku inkozi z'ikibi umukuru w'igihugu atari yashize mu barekurwa. Jean Baptiste Baribonekeza yahoze arongoye umurwi w'igihugu ujerwe agateka kazira muntu CNDH kuva muri 2015 gushika muri 2019. Ni kiringo cabayemwe n'imfungwa nyinshi cyane za politike, maze Jean Baptiste Baribonekeza arinumira. Ni kiringo cabayemwe ivyaha bikomeye cyane byo guhonyera agateka kazina muntu, harimo kunyuruza abantu bakavugwa irengero, kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kohereza gufa abafunzwe no gufata abakenyezi ku nguvu. Jean Baptiste Baribonekeza arinumira. Ni kiringo rero cabayemwe no guhama bidasanzwe guharanira agateka kazina muntu. Jean Baptiste Baribonekeza arinumira. Bagenzi y'isi hafise n'ivyigwa byinshi, warajajwe kurekura abanyororo bahawe ikigongwe, igiye gusanga mu mbimo yanze kurekura kandi bari bahawe ikigongwe. Imyaka yihojeje abanyororo barenganywa, ntiyigeze rero yibaza ko nawe umunsi umwe azinjira umunyororo akabasangayo. Ngo bategetsi mwihoza amagorwa y'abarenganywa, kumbure mwihanure harya mubona abarenganywe bagorewe namwe harabarindiriye. Niko Pacifique Ndazwe we yatangaje ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Ikinyamakuru Romanda cemeza ko hari abakenyezi babiri baheruka kwicwa barashwe n'abacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ikiriri. Harimo Esperance Nzinzokira, Batazira Mahereni hamwe na Francine Niyonzima, bose baturuka ku mutumba Kirombwe wo muri zone Muyira muri commune Kanyosha iri mu ntara ya Bujumbura bita Bujumbura Rurare. Abo bakenyezi rero bakaba bari basanzwe badandaza isombe ku isoko ya Jabe mu gisagara ca Bujumbura, nk'uko rero twari twabishikirije mu nkuru iheruka. Barahowe ko batevye bagarara igihe abo bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu babahagarika. Abakenyezi babiri rero bishwe twabibabwiye. Abakenyezi bakaba bararashwe n'abacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu nk'isaha 10 z'ubucagucagu kuri uwo munsi wa gatandatu. Bamwe banyagihugu rero ba muri quartier ya Kiriri muri zone Rohero ya komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura babwiye itorokanizo ry'amakuru Romanda ko bari bumvise inkuru zivuga ubucagucagu
ariko ko batari bwamenye ivyabaye. Tururukanizo ry'amakuru Romanda ryashoboye kumenya icatumye abo bacungera umukuru w'igihugu barasa ari uko boba barabahagaritse baciye iruhande y'ikirimba, ariko rero barateba guhagarara. Ariko aba bakenyezi bari basanzwe badandaza n'isombe kw'isoko ya Jabe co kimwe n'abandi banyagihugu baja kwisoma mu gisagara ca Bujumbura basanzwe baca iruhande y'ico kirimba bamanutse ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ayandi makuru ico kinyamakuru kivuga ko caronse nuko abo bakenyezi bahambwe n'imiryango yabo uwo munsi nyene bicwa barashwe. Mu bindi rero twabatunganirije Adolphe Itangishaka n'umunywanyi wa CNL ku Mutanga yoba yarishwe. Abanywanyi babiri b'umugambwe CNL bakora mu kabare Kwambagwa muri quartier Mutanga Sidiri muri zone Rohero muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura barakubiswe barashaya n'imbonera kure mu ijoro ryo wa 24 ushira 25 Kigarama 2024. Ubwo twari twabishikirije umwe muri bo yitwa Adolphe n'ubu ntarasubira no kuboneka. Hari amakuru avuga ko yoba yarishwe niko ico kinyamakuru Romanda gishikiriza. Abanyagihugu muri quartier Mutanga Side baheruka kubona Adolphe Itangishaka ashorewe n'abapolisi bari kumwe n'imbonera kure mu ijoro ryo kwa 24 ushira 2025 mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka uheruka kurangira wa 2024 akuye mu kabare yakoramwo k'umukozi wo mu nama nkego z'amateka batazira mbagwa. Hafi indwi zitatu zikaba zigiye guhera uwo munywanyi w'umugambwe CNL ayoboka agatorwa hasa utarasubira kuboneka. Bamwe banyagihugu rero bakavuga ko Adolphe Itangishaka yoba yarishwe. Bakubiswe n'imbonera kure ari babiri. Adolphe Itangishaka imyaka 27 na Magnus n'imbona imyaka 29 bakora bose ko ari babiri mu kabare ka Kwizera Dieudonné batazira mbagwa sanzwe ari umushoferi mu nama nkego z'amateka akabakorera n'iperereza ry'u Burundi. Babibonye rero bakavuga ko hari nk'isaha indwi z'ijoro ry'uwo munsi wa kabiri ushira wa gatatu imbonera kure zirimwe Egide na Bosco zinjira muri ako kabare zitangura kubakubita zivuga ko zibahora ko ari abayoboke ba Gatone Rwasa. Ayo makuru kandi amenyesha kandi ko abapolisi bari barongowe n'ubatazira Wanyenyi baciye bahashika abo banywanyi babiri ba CNL babaye intere baca bafatikanya n'izo mbonera kure mu kubajana hatamenyekanye nk'uko twari twabibagejeje ku gushoka. Bure Adolphe Itangishaka yarasanzwe ajejwe ivyo muri ako kabare ntarasubira no kuboneka nyuma yaho ashorewe n'izo mbonera kure ziri kumwe n'abo bapolisi. Mu yandi makuru havugwa cane Uganda hariko haravugwa abadandaza babiri bitoro bishwe n'abasirikare b'u Burundi. Ni kinyamakuru SOS Media Burundi kivyandika. Abo badandaza babiri b'ibitoro barishwe n'abasirikare kuwa gatanu. Ivyo vyabereye Nyamitanga muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke muri aroko bushira uburengero bw'u Burundi. Abadandaza bari batashe bava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho barangura ibitoro bagurisha mu Burundi. Haraheze hafi imyaka 4 Burundi bufise ikibazo c'ibitoro. Komine ya Buganda yabaye igice abadereva n'abatunzi ivyuma bikora ko cane cane bava mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Iryo bara rero ryagwiriye neza na neza munsi y'ibarabara rya kane kuruzi Rusizi rugabura Burundi na Kongo. Umwe mu babibonye kuri uyu wa gatanu inyuma y'umutaga yemeza ko abasirikare b'Abarundi bakorera muri iyo zone bugururiye umuriro w'amasoro ku badandaza b'ibitoro bari bazanye esanse n'amazutu vyinshi babikuye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Babiri muri bo bakaba barapfiriye aho nyene, abandi batanu barakomereka cane. Mabido menshi yaratwawe n'uruzi Rusizi niko bivugwa n'uwabibonye. Kw'isoko mu gisagara bw'isoko mu igisirikare n'igipolisi byaronse iteka ryo kurasa umudandaza wese akuye canke ajanye ibidandazwa vy'amagendo muri Kongo. Araheza amezi menshi komine Buganda yarabaye mwambo ukubaba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuko vyegereye Kongo aho abadandaza babo karere bazi neza Sud Kivu intare hana rubibe n'u Burundi aho baja kurangura ibitorero vyabaye umuzibiye ku Burundi haraheze imyaka ishika kuri 4.
abanyagihugu bita intwari n'abakiza bashobora guha ibitora igihugu mu gihe kigoye cane. Musitanteri w'iyo komine rero akavuga ko ari ingingo igamije gutuza urudandazo rw'amagendu. Abajejwe intwaro rero bakaba bakorana n'abadandaza ivyo bitoro bashobora no guhanwa bikomeye ku bw'umwe mu ndongozi z'igipolisi c'u Burundi. Naha rero duhereje amakuru yacu, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi menshi tuzagarukako muri ibi bice bitandukanye, muri ibi bihe turimwo muri 2025. Mbasabe kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke s'abone niba mutari mwafyondako, mwibuke no kubisangiza bagenzanyu kugira ngo badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Muri vyinshi rero tubatunganiriza kandi tukabagezaho bije bigushikira uri mu bambere. Imana iguhezagire.